Ndagushimiye cyane kandi ndaguhaye kaze wewe uri kurakurikirana kino kiganiro ndiyashaka niyo nizigiye nizanyigisho nyene itara aho tubandanya dusesangura ivy'Imana yavuze ivy'Imana idusaba nk'abakristo ari navyo bituma duhinduka tugahindura aho turi mbere n'igihugu kikagira umugisha kubw'abantu b'Imana bakirimwo n'ibikorwa bariko barakora. Naravuze ku bubasha Imana yaduhaye bwo guhitamwo kandi ko tubukoresheje nabi bitugira ku ingaruka mbi, tubukoresheje neza naho bikatugira ku ingaruka nziza. Mbere washaka ubu bubasha bwo guhitamwo niho hahagaze ubushobozi bwo kugira ingingo dufata, ibikorwa dukora bituma imiryango yacu iba muri wa muhezagira Imana yayisezeranira mu itanguriro igice c'12 igihe yahamagara Aburahamu, mbere n'ibihugu vyacu bikagendera muri wa mugisha Imana yabisezeranira mu itanguriro 22 kuri 18, kuko amasezerano y'Imana y'ukumererwa neza kw'abantu bayo ari conditionnel. Hari ibintu Imana idusaba gukora, iyo rero tudahisemwo kubikora bya bintu twemererwa ntiduheza ngo tubibemwo. Nico gituma ari nkenerwa gose ko ububasha bwo guhitamwo tubwumva, tubutahura, tugaheza tukiyemeza kubukoresha neza. Naravuze mu cigwa cakurikiye ico nariko ndavuga kubijanye n'ukuntu hari gihe duhitamwo nabi, ariko tugaca tugomba ko ijambo ry'Imana rishigikira uguhitamwo nabi kwacu, canke naho ijambo ry'Imana tukaritahura kutariko bivanye nuko twarisomye n'ingene twagize ingene twaritumbereje, gutyo bikatuzanira uguhitamwo kudahwanye n'ico Imana ishaka. Ivyo vyose bijana ku guhitamwo nabi. Muri kino kiganiro rero ndaza kuvuga ku yindi ngorane ishobora kudushikira mu bijanye no guhitamwo. Narigeze kuyivuga ko ndayicako, ariko mu nkundire ndayigarukeko. Ni ingorane y'uguhengama hagati y'ivy'impemu n'ivy'isi. Hari abahitamwo gucuri ku mutwe cyane mu vy'impemu, ugasanga bimwe twita ivy'isi, ibikorwa bifadika vyo mu buzima bwa misi yose nta mwanya babiha. Abandi nabo bagahengamira mu bikorwa, mu bintu bifadika, mu bintu biboneka, ugasanga ubuzima bw'impemu nabo barabwibagiye. Amajambo tuza kwishimikiza ari mu gitabo c'imigani no mu gitabo c'abanyefeso, mucete intumwa Paulo yandikiye abakristo b'Efeso. Mu migani ni ku gice ca 31 guhera ku murongo w'8 gushika ku murongo w'9 ni 20 gusa. Iyo mirongo uyishize hamwe iravuga ibintu nyamukuru bine. Icambere ivuga ngo vugira abadashoboye kwivugira, babandi batagira ijwi ryo kwivugira iyo barenganijwe. Hagararira uburenganzira bwa ntaho nikora. Cimanza zibereye, no kuvuga imanza zitarimwo amanyanga. Aha turiko turavuga ku bacamanza. Hagararira uburenganzira bw'abakene. Nagerageje kuvyegeranya ivyiyumviro biri muri iyo 20. Hano tubona ibikorwa bifadika. Ijambo ry'Imana ririko riradusaba gukora. Guhagararira uburenganzira bwa ntaho nikora, kuvugira bari abantu barenganywa ntibashobore kwivugira, guhagararira uburenganzira bw'abakene no guca imanza ziri mu kuri zitarimwe amanyanga. Ivyo ni ibintu bifadika n'ibikorwa Imana idusaba gukora. Ariko usomye mucete Paulo yandikiye abanyefeso 6 kuri 18, naho hasanga ijambo ryo gusenga. Havuga ngo musenge muri mpemu ibihe vyose. Musenge mu buryo bwose bwo gusenga, mwame mugavye ibihe vyose musengera abera. Iyi mirongo uyisomye utazi ibindi Bibiliya ivuga mu bindi bitabo no mu bindi bice vy'iki gitabo nyene washaka c'abanyefeso, womenga umukirisu nta kindi kintu akora atari gusenga. Imisi yose nukwa muri kurasenga wamugavye. Ariko mwibuke yuko muri kino gitabo nyene washaka mu gice ca 5 mu mpera z'ica 5 hariho amajambo Paulo yandikiye abagurano, abara ba esclave ico gihe, abo twokwita abakozi bo mu nzu uyu munsi, abantu bakorera imiryango. Avuga ngo bijya bikorwa mujejwe mu mazu mubikore neza, mubikore mubishize ku mutima, mukore mu bwizigirwa niyo bashobuja atariho bari. Paulo yasavye abakozi gukora neza mu bwizigirwa. Ibi ni bikorwa bifadika. Gukoropa amazu, gukora mu mirima, gutunganya ivyo mu gikoni n'ibindi.
ariko muri ico gitabo nyene yongera asaba abakristo ngo basenge imisi yose. Ngira ngo murumva yuko iri jambo ryo mu Banyefeso 6:18 ridashobora gusigura yuko tuba abantu bama bariko barasenga amasaha yose umwanya wose atakindi kintu turiko turakora. Murumva ko bidashoboka. Ico riko riradusaba nuko mu bihe vyose, mu bikorwa vyose turimwo, imitima yacu yo kwamigavye. Gusenga ntikibe ikintu dukora rimwe mu mezi abiri, rimwe mu kwezi. Kibe ikintu kivanganye n'ibikorwa dukora ku munsi ku munsi. Ibi bintu rero bibiri, Bibiliya ibidusaba vyose: gukora ibikorwa bifatika nko kuvugira abarenganywa, twabibonye mu migani, no gusenga nkuko tubibonye hano mu Banyefeso. Ntaco twemerewe kudakora. Umukirisu mwiza ni umukirisu akora ibikorwa bifadika kandi akongera akaba umukirisu akora n'ibikorwa vy'impwemu. Mu buzima nkuko nabivuze mu ntango z'iki kiganiro, harakunda kubaho guhengama. Ugasanga umuntu ahengamiye ku vy'impwemu canke ahengamiye ku bikorwa. Kandi uko ahengamira kuri bimwe niko adakora ibindi. Uhengamiye mu vy'impwemu cane ugasanga mu bikorwa vy'amaboko, ibikorwa bifadika, n'umuntu ari hasi gose. Mbere ashobora no kuba afise akazi ajejwe, ariko ugasanga agakora nabi cane kubera umwanya wose no gusoma Bibiliya, umwanya wose no gusenga, umwanya wose yagiye mu migwi yo gusenga, yasavye impusha, yasavye amakonje, ukabona ko ivyo gukora ibikorwa umenga no kumugora. Uwuhengamiye mu bikorwa nawe aba wa muntu usanga umwanya w'ivy'impwemu atawagira. Ivy'impwemu mu majambo make ni ibikorwa nko kuvuga ubutumwa, kubwira abantu ijambo ry'Imana, gusenga, kuja mu makoraniro yo gusenga, kuja mu bikorane byo gusenga no kumviriza ijambo ry'Imana, kwisonzesha n'ibindi n'ibindi. Abantu rero bahengamiye muri ibi cane, ko ndavuga bahengamye vy'ukuri batakaje equilibre, usanga ari abantu rimwe na rimwe basuzugura ibikorwa vy'amaboko. Ugasanga iyo bariko baravuga abakristo bamara umwanya munini mu bikorwa vy'amaboko, mu bikorwa vya misi yose, bavuga ko ari abantu bakunda isi, bavuga ko ari abantu bataraba impwemu, bavuga ko ari abantu ivy'Imana batabiha agaciro cane. Ariko nashaka hano mbanze nkosora ikintu kimwe. Buriya mpwemu yera ari mu bantu bose bakiriye agakiza vy'ukuri. Mpwemu yera ntimuze mu mupimire ku kuvugishwa, ntimuze mu mupimire ku kwerekwa, zijya n'ingabire. Mpwemu yera n'umuntu, si amazi basukamwo akagera hagati canke akuzura canke akaba ari hasi. Mpwemu yera navuze ngo n'umuntu, n'umupersona, c'est une personne, afise personnalité, aturimwo. Ikiba gisigaye gusa n'urugezo tugendera ko mu kumwumvira no mu gukorana nawe mu vyo tugenda turahitamo ku munsi ku munsi. Reka nsubire inyuma. Ba bantu bahengamiye mu vy'impwemu cane usanga basuzugura abakora ibikorwa vy'amaboko, bakavuga ko badakunda Imana, bakavuga ko bakunda isi, bakavuga ko atari abantu b'impwemu. Abahengamiye mu bikorwa cane nabo, aba ni babandi bakora ibikorwa gose, bakoresha ubwenge cane, baba bariko baratunganya ibintu kandi usanga mbere babikorana neza, usanga mbere banazana n'ihinduka aho bari. Usanga nabo bafise ukuntu badaha umwanya ibikorwa byo gusoma ijambo ry'Imana, byo kubana n'abandi mu myanya yo gusengera hamwe, gusenga, kwisonzesha iwabo. Usanga ari ibintu bigora cane, mbere rimwe na rimwe ntibanabikore. Ugasanga n'abantu badafadika no mu rusengero, imyanya y'ibikorwa kumbure bari bakwiye kubamwo ntibayibibemwo, bagaca nabo basuzugura babandi bakunda cane ivy'impwemu babihengamiyemwo, babagiriza ko ari abantu babanebwe, ko ari abantu binyegeza mu vy'impwemu kugira abanyegeze ubunebwe bwabo, ko ari umuzigo ku gihugu, ku miryango n'ibindi n'ibindi. Ariko reka ngaruke muri ya mirongo twasoma. Vyaba ibi bikorwa twita ivy'impwemu, gusoma ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, gusenga, kwisonzesha, kuba mu bikorwa vyo mu rusengero, kuba mu materaniro y'abizera, ibi Imana irabidusaba. Ibi bintu birakenewe mu buzima bw'umukristo. Ariko kandi n'ibikorwa bifadika, kwabo gukora ibikorwa tujejwe, kajya akazi tujejwe, tukagakora neza, tukubahiriza amasaha twemeye muri kontra, mu masezerano y'akazi, ya masaha 8 ku munsi tukayubahiriza, kandi turi ku kazi tukaba turiko turakora, ntitugume tuyerera tuzunguruka dutumwanya,
tukaba abantu babizigirwa mu bikorwa twajejwe, kwaba kwa kuvugira abarenganywa, kwa kuvugira abakene, guhagararira uburenganzira bw'abanyantege nke. Ivyo vyose Imana irabidusaba. Ivyo ntivyerekana umuntu adakunda Imana, ntivyerekana umuntu akunda isi. Ivyo ni ibikorwa Imana idusaba gukora. Imana rero ntidusaba gukora kimwe ngo idutegeke gusuzugura ikindi. Ntivuga ngo ni muba abantu bo mu rusengero gusa musuzugura ibikorwa, canke ngo muba abantu bakora cane ariko musuzugura ivy'imhemu. Ivy'imhemu turabikeneye, ijambo ry'Imana turarikeneye, ugusenga turagukeneye, ukwisonzesha turagukeneye. N'ibikorwa birakenewe bivanye n'ingabire dufise, bivanye n'ubumenyi dufise, bivanye n'ubuhinga dufise, bivanye n'akazi dukora. Ibi bintu navyo dutegereza kubiha umwanya, aho niho guhitamwo kwacu kuzoba kuri ku rutonde rwiza. Rero nagomba ndagusabe wewe umfashe, uravye aho uherereye, mbega ubona abantu benshi, abakristo benshi bahengamira hehe? Nimba bahengamye, ubona benshi bahengamiye mu vy'imhemu bagaca basuzugura ibikorwa, canke bahengamiye mu bikorwa bagasuzugura ivy'imhemu? Mbega hari abo ubona bo bari hagati na hagati, uravye ubuzima bwabo usanga ibikorwa babiha agaciro, ariko kandi bakaba bafise n'imyanya yo gusenga, n'imyanya yo kwisonzesha, n'imyanya yo gusoma ijambo ry'Imana, n'imyanya yo kubana n'abandi mu bihe vyo guterana nk'abakristo. Ubona iyo migwi itatu yose ihari aho hantu baye, ni bangahe ubona ari benshi? Ariko reka abo tubareke, uko kwari kwiyumvira gusa aho turi, kuko burya ibidukikije birafise ukuntu natwe bidukorako, biratugira ko influence. Nico gituma ari vyiza kumenya aho turi ingene hameze, benshi ingene bameze, kuko bica bigufasha nawe gutahura igituma nawe uhengamye gutya canke kuriya. Reka rero tuze iwacu, mbega weho uhengamiye hehe? Ubona uri mu bantu bari hagati na hagati, bakunda ibikorwa kandi babikora neza, bubahiriza amasaha y'akazi, kandi iyo bari ku kazi bakora vy'ukuri, canke uri muri babandi bahengamiye ku vy'imhemu canke bahengamiye ku bikorwa? Iki kiganiro gifise intumbero yo kudufasha kuba hagati na hagati, kuba abantu bari équilibré, abantu babizigirwa mu kazi, abantu batarabanebwe, abantu bakora ibikorwa kandi bakabikora neza, mugabo kandi abantu bagaburira imhemu zabo, abantu bafise imyanya yo kwiga ijambo ry'Imana, abantu bafise imyanya yo gusenga, abantu bafise imyanya yo kwisonzesha, abantu bafata imyanya yo kubana n'abizera mu bihe baba bakoranye. Kuko uyu mugisha Imana yasezeraniye amahanga si umugisha uzanwa n'aba activiste, ni ukuvuga abantu bakora ibikorwa vyiza ariko atamana irimo. Ibikorwa vy'umwana w'umuntu atariko arakoreshwa n'Imana, naho vyo bari vyiza, birafise ahantu bitarenga. Ibikorwa birama mu mugambi w'Imana ni ibikorwa bikozwe n'umuntu, ariko uwo muntu afise ubuzima, afise itoto ry'imhemu muri we, afise ubuzima bw'imhemu buzima butashaje canke butapfuye muri we. Nico gituma atari vyiza ko tuba ba activiste, abantu bakora ibintu vyiza ariko mu mitima yabo, mu mpemu zabo barumye. Ariko kandi ntidukwiye no kuba abantu bafise itoto ryinshi mu mpemu zabo ariko ataco bamaze, ataco bariko barakora mu buryo bufadika. Kuko Imana yaremye impemu zacu, niyo yaremye n'isi iboneka. Imana yadutegetse gusenga, niyo yadutegetse no gukora. Imana yavuze ngo musenge imisi yose mu buryo bw'impemu, niyo yavuze kandi ngo mukore ibikorwa mujejwe mu bwizigirwa n'aho abakoresha batoba bahari. Niyo yavuze ngo nimuvugire aba bantu barenganywa, nimuhagararire uburenganzira bw'aba bantu b'abanyantege nke. Nashaka ndagutera intege wewe ngo wisuzume ku gatwe kawe, urabe nimba uri hagati na hagati, nimba vy'ukuri ufise umwanya wo kugaburira impemu yawe, umwanya wo kubana n'abizera, ukongera kandi ukaba umuntu akora ibikorwa neza. Nimba ariko bimeze, Imana iguhezagire ubandaniriza aho nyene. Ariko nimba bitari uko, nimba uhengamiye ku bikorwa cane ukibagira ivy'impemu, ndagusaba ngo urondere umwanya w'ivy'impemu kandi urondere utawubura, kuko umwanya urahari. Nimba naho uhengamiye mu vy'impemu cane ugasuzugura ibikorwa, naho nyene ukosore, urondere igikorwa ukora kandi ugikore neza, ariko udasuzuguye, utibagiye ivy'impemu.
Imana iguhezagire, Imana igukomeze, Imana ikugirire neza, ibandanye ivugana nawe, ibandanye ikwigisha. Amen.